rero twari twagiye ku butumire bw'urongoye ishirahamwe ry'abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Afrika, ishirahamwe ryitwa PAP mu mpfunyapfunya. Rero baduhamagaye kugira ngo turabire hamwe ivyo iyo Parlement panafricain imaze kurangura, hanyuma turaba n'ivyo yifuza kuzorangura, cane cane mu bijanye n'ibikorwa by'abashinga amateka mu guhuza ibihugu vya Afrika eka n'abenegihugu ba Afrika, ico bokwita twovuga diplomatie parlementaire mu Gifaransa. Aha rero nta gishasha carimwo, mugabo kuko murumva ko kwari kuraba ivyakozwe, hanyuma tukaraba rero twisunze ivyakozwe, tukaraba ivyo bagiye kuzokora kugeza mu 2063. Iyo n'umugambi wa Afrika. Aha rero ivyo bintu barashoboye kubitororokanya, hanyuma tubirabira hamwe. Rero nk'ico umuntu yovuga nyamukuru, kuko nababwiye ko nta gishasha carimo, bivuga yuko ibikorwa kwari kuraba ivyakozwe, hanyuma akarabaho bagiye kugira ngo tuce turaba ivyo bokongeramwo inguvu muri ya ntumbero igana umugambi mukuru w'2060. Ariko ivyo bikorwa bigakorwa biciye ku bashinga amateka n'abakenguza amateka mu bihugu bitandukanye. Aha rero hari nk'ikibazo kijanye ni ukubana kw'abashinga amateka mu migwi itandukanye. Ngo dufate nko kubana nk'abashinga amateka b'igihugu iki n'iki n'iki, ingene boshobora kubana no gukorana n'abashinga amateka b'ikindi gihugu, bikagenda birandagata gutyo kugeza muri Afrika yose. Ico bita le partenariat, ukubana, gukorana hagati y'ibihugu. Iyo partenariat igakijana na cooperation, kuko iyo uvuze cooperation ni ukuvuga abantu bahurira ku bikorwa, si ibintu vy'amajambo, bahurira ku bikorwa. Aha rero bakavuga yuko ivyahora bikorwa nuko babikora mu majambo, ariko nta masezerano yahaba, ivyo bita le memorandum d'entente. Iyo memorandum d'entente yahaba. Bure bakavuga bati kugira ngo bigende neza kurushiriza, turoresha kuri yambona kazo mu 2063 yo muri Afrika. Ati rero nuko abantu bazwajyana amasezerano hagati y'ibihugu, hagati y'abenegihugu, kugira ngo dushike ku bintu bibona bifadika resultat. Ico ni kimwe. Harajemwo ibibazo dusanzwe tuzi, ibibazo bijanye na ngena amashirahamwe y'abashinga amateka muri kano karere no muri Afrika yose. Ayo mashirahamwe dufate ndabakora kugira mu vyumve neza ko biragoye. Hariho nkizi dufate za EAC, ya East Africa Community, hariho izi za Sirgel, harimwo iza CAC, harimwo izi za SADC n'ibindi. No kuvuga yuko bavuga bati none ayo mashirahamwe y'abashinga amateka mu karere muri Afrika azokorana gute, ariko arakora gute kugira ngo yiyameliore, agende ahinduka bameza, bayahinyanyura, ahinduka agenda bameza. Ico ni igikorwa bavuga bati tugiye kuzokora mu minsi iri imbere, tubije ko bahinyanyura. Ikindi nuko haravuze ikibazo muri ivyo nyene vy'uburere, haravuze ikibazo c'umutekano, umutekano n'amahoro. Ico ni cyo gisanzwe kihari muri Parlement panafricain basanzwe biga, ariko bure bavuga bati reka rero dushiremo inguvu, kuko ingorane ziriko ziraza muri Afrika zirashobora kuzodusamburira Afrika. Ati reka rero dushiremo inguvu
kugira ngo twongere twokwiyamiriza ivyo bintu, kugira ngo twokumira ko kabi katuruka ku mutekano muke no kubura amahoro. Nk'ivyo nk'ubu muce mwibaza ibintu biriko biraba mu karere hano iwacu, ibiriko biraba mu bihugu vya Afrika, ibiriko biraba inyuma ya Afrika mu Barabu, ibiriko biraba n'ahandi n'izindi ntambara uza wumva ngo ziri hafi kuvyuka. Umuntu akibaza rero muri Afrika ingene bizogenda, rero tuvuga tuti muri yambona kazoza mu 2063 muri Afrika ati tuzoba ari ibihugu vya Afrika byose biri hamwe, Afrika unifiye, Afrika imwe, Afrika ibona kumwe, Afrika iteye imbere. Ivyo byose ukabiraba ukabona ko bigoye. Hariho n'ikindi twararavye nko ikintu bashize imbere, kandi n'ibintu bijanye na inyigisho, guhanahana ubuhinga n'inyigisho, amaformation. Kuko muri ivyo baca bavuga bati none twokwerekana gute ku bintu ayo mashirahamwe ari muri Afrika y'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri Afrika, ati twokora iki ku nyungu z'abamwe n'abandi. Ikintu ca mbere bavuze bati twiga amategeko atomoye, amategeko ahari tuyakosore, twige n'ayandi atomoye, noneho tuyahereze amaparlema, tuyahereze inama nshinga amateka nkenguza amateka zo mu bihugu, kugira ngo baze barabe ico bokuramwo, ico shobora kubafasha. Aha mugabo bica bigorana, kuko urumva ibintu biva hejuru imanuka. Rimwe na rimwe hari aho basanga ibyo mu bihugu bifuza gukora, ugasanga biratandukanye n'ivyavuye muri iyo nama nshinga amateka muri Afrika. Aha rero akana kabazo, ariko nako bazogenda bakiga. Hariho n'ibindi bibazo bitari bike byo kubana hagati y'abantu, ibibazo bijanye n'akazi, ibibazo bijanye n'abakungana, sinze ko nova kungana, mugana ikibazo c'abakenyezi, ikibazo c'ubushomeri, bavuga ngo abakenyezi bashobora nabo kwibeshaho mu gihe batakiri kumwe nabo bubakanye, eka naho bubakanye ayo kugira ngo babeho nabo bumva bashoboye kwifasha, autonomy, kwifasha. Abashomeri nabo bakaronka akazi, abo baje bakaronka akazi, kandi bivuga no kubarondera akazi navyo birimo. Ivyo byose navyo vyarizwe, vyaravuzwe mugabo n'ibindi. Aha rero muri make novuga nti iyi nama yari inama yo guca turaba evaluation, kuya twisuzume tubicishije mu bashinga amateka, muri ya manama y'amashinga amateka n'abakenguza amateka. Muri ikimwe twavuze cya diplomatie parlementaire, no kuvuga ingene abashinga amateka bashobora gufasha Afrika kugira ngo noneho ibihugu bibane neza, ibihugu abenegihugu b'ivyo bihugu byose babane neza, gutyo ibintererano koko ikomeye y'amashinga amateka n'amanama nkenguza amateka. Aha rero twaravyemeye, turavyemeza, ariko hariho sinojya ntabivuze, ariko harimo ikibazo ca mbere nuko gushira imigambi imbere ni vyiza, kurondera imigambi y'ukurangura ni vyiza, ariko imigambi irangurwa n'uburyo bw'amafaranga. Ubwo buryo bw'amafaranga rero ntabwo iyo nama twovuga yuko ari inama nshinga amateka ya Afrika nuko na nkenguza amateka biri kumwe, nuko atamahera bafise. Amahera kugira ngo bashobore kurangura iyo migambi bifuza, nuko bazoza gusaba parlement, bazoza gusaba abanyaburaya. Abanyaburaya nabo ntibazotanga ayo mahera batabona yuko ibigiye gukorwa ari ivy'iwabo, ari bo nyene babivuze. No kuvuga ko twebwe nk'abanyafrika duca dusanga ari ibintu bitandukanye cyane n'ibyo mu mareta yigenga, muri yanza y'ukwigenga n'ibyo amareta ashira imbere. Ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri nuko ububasha bw'inama nshinga amateka nkenguza amateka za Afrika, ububasha bwo gufata ingingo, ubwo bubasha ntabwo bafise. No kuvuga yuko
ico bashoboye ni uguterera ivyiyumviro consultatif, role consultatif niyo bafise, ni uguterera ivyiyumviro, kandi ivyo vyiyumviro baterereye wowe babitera urashoboye kuvyemera ukabiha canke ntuvyemere, kuko ni role consultatif. Aha rero baragerageje kugira ngo ico kintu bagihindure, ariko je ndabivugiye hano ni ikintu kitoroshe, kuko nta mukuru w'igihugu n'umwe wo muri Afrika azovyemera, kuko bavuga bati, jewe ndabaha akarore, baravuga bati abo bashinga amateka muri Afrika umuntu yobareka ngo abaho ubwo bubasha bwo gufata ingingo, ati boza birukana abakuru b'ibihugu, ati kubera ingorane ziba mu bihugu, ati bakavyuka nk'ubu bakifatira mu gahanga nk'umukuru w'igihugu ahanahana bakamwirukana bakamuta hanze, ati rero ivyo nta wovyibuzana akajagari, nta wovyemera. Ngaha hari ikibazo gikomeye cyane, ku buryo rero uvuze ngo bafate ingingo arico barondera aha muri ntuze hariya muri iyo nama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu vya Afrika, uvuze uti bafate ingingo, nta mukuru w'igihugu yavyemera kweri, kandi n'ubu ico kibazo kirahari muca muvyumva. Rero akarorero ndi kuvuga c'ingorane ca muraba. Ikindi kibazo twabonye c'ingorane, iyo tuvuze ngo ubumwe Afrika ibimwe, ico ni ikindi kibazo. Raba muri hariya muri Afrika y'Epfo bariko birukana abanyamahanga ba Afrika, none ubwo bumwe uzokunda gute? Mbega abashinga amateka bo bazoheza bakore gute muri kwa gukundanisha no kubanisha ibihugu no kubanisha abenegihugu mu bihugu bitandukanye bigize Afrika? Mbega bo bazobishobora gute mu gihe n'ibihugu vya biriko birukana abanyamahanga kandi bakirukana bene wabo? Aha no babwira yuko muri Afrika y'Epfo ntabwo ari abazungu birukanye, ko muri Afrika harimo abirabura harimo n'abazungu, ntabwo ari abazungu birukanye abanyamahanga b'abanyafrika, kuko bavuga bati twebwe ntibituraba, sitwe tujejwe Afrika. Mugabo irukanywe na bene wabo babirabura, umuntu agaca yibaza ati none izotahirahe? Nta kindi nirirwa mvuga kuri ico, kwa kubabwira ko hari ingorane zivuga ngo ntushobora kuzoshika muri uwo mugambi, muri yo mbona kazoza mu 2063 muri Afrika, kandi abantu bariko bararandurana. Eheraba hakurya ntimuje kure muri kano karere kiwacu, murazi induru irimo aha. None iyi nduru koko izofasha kugira ngo abantu baje hamwe, ba bantu bo muri Afrika baje hamwe bakorera, noneho ya diplomasi twavuga y'abashinga amateka, vya vyumviro boza gutera ya ntihano y'abashinga amateka ikunde, bazoheza bayikorereye. Ico ni ikindi kibazo. Nibindi bibazo vy'ubukene. None watacu ufise, none ufise bavuga ngo ndama ngo ufise ibijumbu ni wagutwara imbwa, none muca muvyumva ufise ngo ibijumbu byinshi canke biboze canke bigize gute no gutwara imbwa, none imbwa nayo ivuga ati je mpikijumbu gusa kibora kitabora n'akazi kanje. Urumva rero ivyo nibindi bibazo. Ikindi kibazo ni ikibazo umuntu yovuga kiri kuba c'ubu kubona kumwe, kugira imbono imwe. Ibihugu vya Afrika ni vyinshi, ariko kugira ngo tugire imboni honyene uko inzego z'ibihugu zitunganijwe, siko ibihugu byose bimeze kumwe. Ico naco n'ikindi, niyindi ntambamye. Ibyo mugabo ni ibibazo bihari n'ibindi. Muri make rero nivyo twabonye, ariko nta kundi, nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Reka buhoro buhoro abarundi abanyamahanga wa Afrika bazogenda bagerageza, ariko twewe no babwira yuko muri ivyo byose nukuri igihugu cy'u Burundi giteye kure, giteje ico gikorwa imbere, tugana iyo mbona kazo mu 2063, kuko ari imbona kazoza iwacu y'ibihumbi 2040. Igihugu kikigaburira imbona muri 60 cyari igihugu giteye imbere. Murumva 60 abasigaye imyaka itanguye muri 63,
murumva ko twe turi mu nzira nziza. Hariho n'ibindi bikorwa byinshi turiko turakora n'ibintu byo kubana n'abene gihugu, ibintu byo guhagurutsa abene gihugu kugira ngo koko bikorere imigambi mu byo twise amasosiyete cooperative, amasosiyete amwe yo gukorera hamwe, zasangwe n'abandi, yani masosiyete menshi ari kugenda avuka. Ibyo byose no kugira ngo yambona kazoza 33 tuze tuhashike tumeze neza. Ibyo byose nibikora turiko turakora. Ikindi gikorwa gikomeye nuko twinjiye mu mugambi, uyu mugambi wa budget programme, aho uhera ku bikorwa amahera kazoza nyuma. Uyu mugambi tugejeje ku mugambi mu bihugu byinshi, iyo migambi ntayihari. Umuntu akibaza ari ingene ibintu bizosha bigenda binyaruka muri yo mbona kazoza 33, umuntu akabona kabisa ko bakiri inyuma cyane. Ngivyo bikeyi umuntu yobabwira kugira mwumve ko igikorwa kirahari.